Muri Rubaya Paul Kagame RDF AFC M23 bagwana umuhenerezo bagwana nk'umuhero nkuko musanzwe mubizi ko Rubaya ariho hatunze igihugu cy'u Rwanda. Paul Kagame eka umuryango wiwe n'abamukikuje turaza kuza kandi muri Rucuru murano makuru n'ubusesanguzi tubabwire kubijanye n'urupfu rwa Colonel Bradock hafasha aho yapfuye na escorte yiwe bakubiswe ambush n'aba wazarendo bahurikiye mu mugwi wa CMC FAP. Musanzwe mubizi ko mu makuru yaciye hano yejo nabasiguriye ukungene aba wazarendo bagenda batandukanye mu migwi igenda itandukanye mu gihugu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo asanzwe ari mukuru wa Etat Major yarashikirije ijambo ryuzuyemwo ubwenge bwinshi n'impanuro nyinshi ku basirikare mu gihe yari karatanguza ibijanye n'imyemenyerezo ku basirikare, kandi bikaba ari bikorwa birangira kuri no munsi wa gatanu byari bimaze iminsi itanu. Turaza kuza kandi mu Rwanda uwitwa Augustin na Emmanuel bakaba baciriwe canke basabiwe kuba ngo barafunzwe iminsi 30 ngo bagende biyumvire ko bajanwe imageregere. Aba nabo sabandi nabahoze babaza canke baha ijambo uwitwa Madame Victoire Ingabire bakoresheje urubuga rwabo canke cano yabo yitwa Imbarutso ya Democracy. Reka tugaruke neza na neza mwido nido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Freho Podcast TV nkuko bisanzwe ndabahaye ikaze ndabifuriza amagara ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu mu miryango yacu. Ndabaramukije nongera ndabakengurukira mwe mudahengesha gukurikirana ibiganiro vyacu muri mu gihugu cy'u Burundi, mu karere ka Yase, muri Afrika, Asia, Amerika, Oceania, Madagascar eka mu mfuruka zine z'isi kugira ntihagire uwo twirengagiza. Uno munsi nigenekezo rya 29 no kwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Amakuru turayahera muri Rubaya aho axe za Rubaya, Katoyi, Kinigi, Ngungu n'ubu hari imigwano idasanzwe aho wazarendo FRDC bashaka kupenetra baguma bagerageza barayiko boshikira ino city ya Minie, kano gace karimwo buno butare musanzwe mutsko butunze u Rwanda, ariko mutima ari nimwe mu mvo zikuru igihugu cy'u Rwanda zatumye kijabuka zigahonyanga gateka ka integrite canke bijanye n'ubwigenge bw'igihugu, bakica bagasambanya bakonona bakagira ivyo bako barakora mu burasirazuba bwa Kongo nkuko mutabiyobewe gatanu kuri gatanu narijya tudahengeshanya kubibasigurira canke kubibashikiriza hano kuri no rubuga rwa Freho Podcast TV na Ingoma magazine. Uko niko vyifashe muri Rubaya aramforo ngo ziguma ziba aramforo n'iri joro ryo ku munsi wa kane buca ari ruja ku munsi wa gatanu ijoro rya 28 ugana 29 imiduga yongeye kwinjira inyuma ya miduga 45 mwumvise canke mwamenye yinjiye ku mvuduko udasanzwe, kandi ubu ngo harimo abasirikare benshi cyane b'u Faransa. Mbere amakuru dukura ku mirongo rugamba abamaze guhura nabo cyane ngo mu bawazarendo baremeza neza ko abasirikare b'u Faransa barimwo kuko barabumva bavuga igifaransa cyane kandi ari abazungu. Bisigura ko uyu mugabo Macron ari karakina ibikino yikirira habiri imikino ya hypocrisie n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ku gihugu ca Kongo, kuko udosanga Kongo bahuye batwenga basinya amasezerano adafadika canka atacamaze, ariko akongera akazunguruka Tshisekedi na leta yiwe akaja gufasha igihugu cy'u Rwanda kubijanye n'iyi coltan cobalt. Kandi musanzwe mubizi ko Macron ashaka kwifatira kano gace kuko Donald Trump canke leta zunze ubumwe za Amerika bivugwa ko zagambaniye canke zahemukiye Paul Kagame, bikarangira batangiye kubafatira ibihano mu buryo bw'agasakisaki. Ibihano vyagiye birababaza u Rwanda, ariko kumuga ngurukana umenyi batangura babihakana. Mu nyuma Paul Kagame aravyemera, muravyibuka avuga ati ibihano birababaje. Mwijambo yavuze ryonyene birumvikana ko kurekura Rubaya bitoroshe. Yavuze ati ibihano nivyo birababaza, ariko twobabara gusumba hamwe twotakaza hehe
hano hantu canke twogira iki hari izindi ngingo twofata zijanye n'ibi byo mu burasirazuba bwa Kongo tugasanga turiko turatakaza kuruta aya majambo yaravuze nico gituma ku kiganiro twakoze ku munsi wejo twababwiye ati Paul Kagame aho yova muri Rubaya yobona umuryango wiwe wose yawusize ku mirongo y'urugamba nico gituma rero cane abakurikirana ibiganiro abashaka k'intambara canke amahoro nituze mu burasirazuba bwa Kongo bigaruka bababajwe no kumva amakuru na propaganda nyinshi za AFC M23 kandi igihugu cy'u Rwanda wazarendo bagize uko FARDC bagize uko ariko nama nayo babwiye n'undi basubiriyemwo Rubaya imigwano ya Rubaya simigwano bazojamwe canke bazokora umunsi umwe canke iminsi ibiri kugira bihagire iyo Rubaya narijya musanzwe muzi ko izi mbebwe za Sarambwe ama axe yose canke uduce zari zirimwo zari kwijwi zari Kansayo zari hehe na handi zari Bukavu zari mu Rwanda izari mu duce twenda dutandukanye zose barazishunguruye bazegeraniriza muri Rubaya barasentira barakora igihome c'intamenwa nico gituma rero namabwiye ati iriya ntambara muri Rubaya hategetswe kujayo drone helicopter ziga za CH4 na masukoyi kugira babanze babacucume babatemwe ibibombe n'amasasu hama wazarendo binjire neza na neza ales kuko ubu intamba mizozo baradifise ku mirongo y'urugamba uko niko vyifashe muri Rubaya uko ikintu kigenda kiraboneka niko tugaruka kukibamenyesha nkuko twetwe babye rero mu ntangamarara muri Rucuru ni umubabaro ntangere kuri AFC M23 Red Tabara twigwaneho kuko babuze umukoloneli yarasanzwe ayobora canke arongoye ivyo bita ama operation uyu ni Colonel Bradock hafasha uyu rero akaba yariko aragerageza kugenda ahitwa Kikuku ari kumwe na escorte y'uko bisanzwe umukoloneli musanzwe muze abamucungera aho yaragiye kwitaba inama yobereyeyo hariya yari kuba uno munsi kuko vyabaye mwijoro ryo muri riva ku itariki ya 28 riza kuri 29 uno munsi niho rero uyu mugabo yariko aragerageza kugenda Kikuku avuye Mirangi acagwa muri ambush aguye muri ambuscade ya wazarendo musanzwe mubazi ni wazarendo ba CMC FAP ni mfunyafunyo bivuga iki i CMC ubwa mbere ivuga collectif de mouvement pour le changement niyo CMC hakabaho slash agaca haza FAP iyi FAP nayo isigura force d'autodéfense du peuple rero abawazarenda bakaba bayobowe n'umugenerale autoproclamé iyo tuvuze autoproclamé ngira naki basiguriye ni bwa bugenerale utaba wahawe na leta utaba waciye utaba dimwe muravyumva muri wazarenda musanzwe muzi ko ariyo abagenerale benshi bafyeka bande n'abandi benshi agenda batandukanye uyu abarongoye rero hano ni general autoproclamé atwi ku izina rya Jonas Bigabo rero akaba ari yakoze iyo exploit hamwe n'abazarendo biwe bakubita ambush uyu mukoloneli Bradock hafasha atwi cyane ku mirongo rugamba mu bwicanyi n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye guhemukira igihugu ca Kongo guhemukira abazarendo guhemukira abakongomani muri rusangi akaba afise agasirino canke izina baba muzi ko cyane yitwa Clinton bari bamuzi ku izina rya Clinton rero uyu mugabo akaba yaguye muri iyo ambush yariko aragerageza rero kuva ahitwa Mirangi aja Kikuku mu nama ngo y'abakomanda butwo turere ba AFC M23 yari kubera Kikuku hanyuma we n'abamucungera bageze ahitwa ahantu hatwi cyane hitwa Rusuli bari bageze ahitwa Rusuri baca bagwa muri ambuscade ya wazalendo CMC FAP hanyuma birangira yishwe n'abamukikuje bose ivyo rero we wakaba yari yagize depart ya 16 akaba yagiye kugwa muri yo ambuscade ma 11 17h ariko aragana muri Kikuku uko niko vyifashe tuve rero mu rasazo bwa Kongo dusimbire gato mu Rwanda ni kuri sentare ya Kicukiro aho aba basore babiri nimbatara papa
Emmanuel na Augustin aba basanzwe bakorana ku rubuga rwa imbarutso ya demokrasi hariya mu gihugu c'u Rwanda. Aba bana canke aba bahungu canke aba papa vyumvikanye hatangwe kuba impari kuko hageze ngo abajaji baraja muri pause barasohoka kwiyumvira ukungene bagenda ba processinga ukungene bahana aba bigaragara ko si decision yabavuye ko kuko ngo bumvikanye batelefona babaza tubagire gute tubarekure ko bagirizwa ngo gutangaza ibihuha bagiye kuraba mu mategeko yo gutangaza igihuha ukuna kuriya ukaraba eske ico gihuha kigamije iki kuna kuriya bagiye gusanga rero abahungu abatara abapapa bose abigwa imisi 30 bafungiwe imageregere aho bakoresheje terme ivuga ngo genda mwirimbure ngo barungika imageregere imisi 30 bagenda birimbure kwigituma batanga propaganda z'ibinyoma canke ngo amakuru y'ibinyoma. Amakuru y'ibinyoma rero mugiye kuraba ku mbarutso ya demokrasi nta makuru y'ibinyoma namwe bigera batangaza. Murazi gituma batigera batangaza amakuru y'ibinyoma. Imbarutso ya demokrasi ikora interview bararondera umuntu nka Fleury bakambaza dimwe siso batangaza ibinyoma je bambajije ama point of view canke bakabaza Umuhoza Ingabire Victoire ni nawe bazize ndahashika canke undi muntu rero wese bakamwinterview mbe wo bibona gute wishuye uvugiyo cyane gukitangaza ibinyoma gute kandi amajambo batangaje le concerné arujya mubona kuri televiziyo ikinyoma ni cakindi watsa kamera nkuko nkaza nkavuga ati umviriza ubu nyene mvuye kutanganyika canke sinagiyeyo sanze Tanganyika itukura uruhande rumwe kuva aha kugera nga umva nkafonda ibinyoma vyiwanje bitagira ifatiro ariko umuntu yakoresheje interview ntabakora ikinyoma. Imbarutso ya demokrasi ndibaza ko ntayibasumba nk'abanyarwanda ariko abarundi ni kugira ndabadutahure twumve ko aba bahungu kwabaye kubazivya kuko ivyo basanzwe bakora ku ruhande rw'u Rwanda ni intambamye nini ya cyane kuko imbarutso ya demokrasi ya hijambo abadafise ijambo mu Rwanda. Imbarutso ya demokrasi musanzwe mubizi banivugiye no kuri sentare aramajambo bavuze avuga ati ngo barahaye ngo amangu ibiganiro 2-3 uyu Muhoza Victoire Ingabire ngo nigihe ngo abazungu bari baje sinzi ikintu bavuze ngo bari bajemwo ngo mwarahaye ngo ijambo Victoire Ingabire ngo arabavugisha muramuha aba nta kindi bazize ko imbarutso ya demokrasi baha ijambo les opposants batavuga rumwe na leta y'u Rwanda ni naco catumye aba bahungu bafatwa benshi nabona bambaza canke bakandika mu magroupe atandukanye kabadeba haba kumbuga ngurukana abanyi zose zitandukanye batangazwa no kumva ko aba basore bari mu gihugu c'u Rwanda ngo mbega imbarutso ya demokrasi bajya abahungu bakorera mu Rwanda neza na neza yes bakorera mu Rwanda ubure bakaba batari mu minwe yabo bikaba bivugwa ko sinzi ko bicirwa mu ngiro uno musinge nitaki 29 ariko kuri uno musinge tuko turakora kino kiganiro bari muri sentare bari bahejejwe gusomerwa ko bagiye gufungwa imisi 30 bagatwagwa imageregere bakoresheje terme yo kuja kwirimbura uko niko vyifashe. Tuva mu Rwanda tugaruke hano nkuko twebabwiye mu ntangamarara General Prime Niyongabo tumwumve mu ijambo giyiwe yashikirije abasirikare mu gutanguzwa hari amahiganwa mu gisirikare mu ntara nziza ya Gitega aho hari mu ibintu byo kwiruka basimba ama obstacle baca murabizi noneho ivyo bacamwo iyo bariko barakora ibikorwa ibinabiriya mu vya gisirikare ibikorwa rero bikaba bivyarangiye kuri no munsi birangira kuri no munsi wa gatanu. Reka tumwumvirize amatugaruke tubandanye nibikurikira. Umusirikare arangije inyigisho z'ibanze akinjira burundu mu rwego rw'ubunabazi abwirizwa kwama mu nyigisho zo kwibutsa canke kwiga bishasha akongera akaba mumyerezo iminsi yose akanonosora neza ibyo yize kugira ngo abo munyamwuga abushitse koko azi neza ibyo akora mu bihe byose n'imihingo yose cyane cyane mu bihe bigoye gutyo ntagire impungenge cyane bagire ubwoba mu gihe urugamba rukambye. Ni kuri izo rero abarongoye imico migwi yose y'impanamiheto z'Uburundi babwirizwa gushira mu ngiro umwete n'ishaka byinshi intumbero ndenerwako inyigisho n'imyimenyerezo bahabwa mu bikuru by'ubunabazi bw'Uburundi mu ntango za buri mwaka. Mboneho no kubakebura
ko mutosubira gukora ikosa mumazemwo imyaka myinshi yo gushimikira ku bazohiganwa mu kwigisha no kumenyereza aho murongoye nk'uko womengo ihangiro inyigisho n'imimenyerezo ni kwitaba gusa aya mahiganwa twajemo umunsi. Ihangiro nyabuna ryazo ni ugutegurira ingabo z'Uburundi umurimo uhambaye cyane zishinzwe gukingira igihugu cyacu abansi bacu. Nicyo gituma nongeye guhimiriza abarongoye abandi kwitwararika gushikana abo mujejwe ku rugero rukwiye ubumenyi n'ubuhinga byo kwivuna umwasi, maze bashobore kurangura neza ibyo bajejwe nk'uko icivugo cy'amahiganwa bigaragaza giti inyigisho n'imenyerezo nibyo nkingi zo gukomeza umwuga wa gisirikare mu rwego FDNB kugira ngo rurangure neza imirimo bijejwe. Iki civugo gisigura ko atayindi nzira kuri twebwe intwazangabo yo gukomeza no guteza imbere urwego rw'ivuna abansi bw'Uburundi atari inyigisho n'imenyerezo bya minsi yose. Nagantera intege abaje guhiganwa mwese, nabipfurize ihiganwa ryiza rirangwa n'umutima w'ubutwari n'ugufatana mu nda ari wo uranga ku rugamba ingayo bushitsi. Nsubiye gushimira abarongoye abandi batahuye neza akamaro k'inyigisho n'imenyerezo bagaheza bagakurikirana ko aho barongoye bigishwa kandi bakamenyerezwa ku rugero rukwiye. Yes, nkuko muhejeje ko muyumvira ni General Full Prime Niyongabo akaba ari we arongoye canke abatwa etat major ya gisirikare ari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru twagerageje kubegeraniriza muri no mwanya naya ariko gumana na Flow Podcast TV na Ingoma Magazine 5/5. Mwe mwamaze kugira sabone canke subscribe turabakengurukira. Namwe mutarabikora ni ibintu bito cane urabaho munsi hanze sabone canke subscribe mugende muhafyonzo kugira tume twagura ino miryango wa Flow Podcast TV na Ingoma Magazine. Mugire rero musi mwiza, ni vendredi aho bamwe bavuga ngo ni weekend ngo yatanguye n'ibindi bigenda bitandukanye, aho bamwe bakwesha kwera amadota arakunda kuba vendredi, imanza zozo ntizibuze. Ni mugire rero musi mwiza, umunsi wa weekend. Hanyuma abagiye nabo kumbure kwegereza amasaha yo gutangura isabato, kuko isabato nkunze kumva itangura ngo 18h bataye 17h. Mugire isabato giza kuko vendredi kuri mwebwe amasaha atanguye kwegereza ku muhingamo mubamukomoragana mwisabato. Ndabakengurukire rero ndabipfuriza kugumbwa neza. Nta Flow Podcast TV nta Ingoma Magazine atamwebwe mwarahezagiwe. Ciao ciao.